online. Salut tout le monde. Bonsoir, mwaramutse namwiriwe abasanzwe bakurikirana kuri Bloss TV. Ni TV yanyu, ni TV yacu, ni TV ya twese. Ni Kiganiro Bloss Activity tugarutse tubazaniye bishasha nkuko twama tubikora misi yose. Tubibuza kugira subscribe cyangwa s'abone hama mukayipartage kugira mushoboye kuyana abandi kugira babandanye bakurikirana izi video zitandukanye ziba ziko ziracaka ku rubuga ngurukana bumenyi rwa YouTube kwishene yacu ya kuri Bloss TV. Ya uno musi rero natevye ndi kumwe n'abatumire mugabo novuga yuko umutumire ari umwe ubundi nawe ni mu news wo muri Bloss Activity n'umukolege wanje aje kugira dufashanye Bloss Activity no musi ize kubiryoshe cyane. Ya twatumiye rero umwe mu ba rapper gospel rapper niho yiberenga aje kugira tubwire bimwe mu kazi kiwasanzwe arangura mu kazi gatandukanye. Ya mbere ko tumuramutsa hano banza ahubwo nkaramutsa umukolege wanje kugira muhamwe mumenye nico tuza kuyaga ko n'akazi na yitwa kuko muzoza muramubona mu biganiro bitandukanye nzogenda ndakorera ngaha nyene. Baramukije je ni imbere Imana nije tugiye kuza turabana namwe muri kuri Bloss TV mu kiganiro Bloss Activity. Thank you very much Merveille. Urakoze cyane muri Bloss Activity. Turakwakiriye cyane kandi ndibaza yuko tuzoba tumeze neza kandi natwe turakwakiriye cyane. Ya tutarandire rero nibaza ngo twatumiye naka na ndibaza muramubona mugabo ngira hari benshi batari basanzwe bamuzi cyangwa bamuzi mu bintu bitandukanye. Yap ubu rero twamutumiye nko mu gospel rapper. Ararapa araririmba just twebwe nico twashatse kugira tuze tumenye adusobanurire yongera anatwemeze atwereke n'ibikorwa vy'Imana biko biragera. Ya tutangwe tumuramutsa. Vipi sasa bro? Salama brother. Umeze neza? Ya meze fresh sana. Karibu muri Bloss Activity. Thanks sana kabisa. Ya rero uyu ngo ni gospel rapper. Bakwita wiwe banza nyene bakwita gute? Ya kumazina nitwa Vyizigiro Fisto. Ego shakura nyita YAYA MADIBA. Byose cyo kimwe bisa amazina renga ijana. Yap. Bamwita Vyizigiro Fisto yitwa YAYA MADIBA angafise amazina renga ijana. Ni vyiza Merveille ubyumva gute? Sawa yo ducishiriza ko amazina makeyi murayo ijana yiwe twabyumva. Ya bumva bakubwiye ko kuva na kera n'intumwa z'Imana wasanga bamwe bitonwa zidatandukanye. Umva nanje ndimwe mu ntumwa z'Imana ndashobora kuba nitwa Yohana, Yakobo canke ibindi bivanye n'ibintu kuko bagenda barakora. Ya ngo ni ntumwa y'Imana. Rero turashaka ikintu kimwe cyakuzanye ngaha. Waje nk'umuhape, waje nk'umuntu asanzwe akora gospel, umudiho wa gospel mu kugira ngo uteze imbere ijambo ry'Imana bicishije mu muziki niko twobivuga. Ya twe twashaka representation yiwawe tuza kwibaza kwico kintu. Eske muri music yawe bakwita YAYA MADIBA, bakwita Vyizigiro Fisto, bakwita gute? Ya muri music nitwa YAYA MADIBA bivanye nuko nyene namazina novuga ko siyo niyise jewe. Bivanye YAYA yafisa byavuye na MADIBA yafisa byavuye. Yapu YAYA ngo yafisa byavuye na MADIBA yafisa byavuye. YAYA byavuye kuki? Cyangwa MADIBA urashobora kutusigura mu minota mike yigusa ko kandi ngene cyo kavuye ko. Ndumva ni izina menga riri serious ko. Serious sana. Urumva YAYA ni izina nkase kuno banyiste nkiri umwana. Niyo bampamagara bivanye nkuko nyene wasanga abana bakimenya bakitangura guhoha kuri kuvuga usanga ari jambo bakunda kuvuga muajije gasaba kugati YAYA ibiki canke urasanga ndiko banyita hama MADIBA naryo ni inspiration yavuye kuri Nelson Mandela ico gihe hari 2013 niho batanguye nyene novuga kubera nakunda kubaza umuntu w'umupapa nyene yarazi ibintu bya kahise ndamaze amakuru ya Mandela niyo yagiye kunyibira agasoke ko yari nitwa na MADIBA numva karangyoye nyene mitamo kugatora. Yap YAYA ngo niryo bamwise muri quartier. MADIBA ni inspiration yakuye kwa Nelson Mandela. YAYA MADIBA rero twovuga yuko yatanguye umuziki gari abasanzwe batamuza aho yatanguye umuziki. So muziki sinovuga ngo nawe utavuye ngo nkiri umwana ngo ibiki gusa je ndibuka ko nkerageje kubabwira mu ncamake gatoyi umuziki ndaba nawutanguye muri Sunday school. Ico gihe
twari muri Eglise Vivante yo kwijabe twari abana benshi hama mumva twararirimba gusa twari bigaba twava mu bintu bya Sunday school katuja koga mu ntahangwa yakwiba imyembe bya bikomeye cyane twatiri kumwe n'umwe ayo umuntu twanakoranya ayo manyanga kera nawe nyene asika akora ibintu byo gucapa ni yishikaramu sinzi ko yishikaramu asanzwe acapa baramuzi cyane ndabizi yuko bamumenyereye baca ucuna muramutse ndamuramuke yishi yoko fresh aba ndaze arika ukora ikiganiro ndakuzi mutaha aba rero yishi ico gihe niwe twakora ayo manyanga ico gihe bayishi baba mu Nyakabiga twe twaba mu Ijabe turakurana mu ayo manyanga uko turateba nyene ce twongera dorira ibubanza ivanye uko ibubanza mwabandanyije mukina ya manyanga nyene wayi musanzwe mubandanya mukina tayari ibubanza aho yari too much kuko twace dusanye dorira muri Eglise Vivante nyene ibubanza tubana dukora amanyanga nawe cafata aja gukora ama actualité yiwe nanje cambandanya nyene ibintu kuko ico gihe hariyo nabandi batipe bashika batatu kuko babiri bari mu Rwanda ubundi yaragiye muri Kenya ico gihe twaragira ibintu twavuga ngo byo gufakana tugatukana ibintu byo muri happy mugadufashe muri zirya ndimbo z'abaryarimbyi bakera tugasata ko turatukana ico gihe ndibuka umunsi bankubise bace baraza kuncana kabisa barampera imistari ndiko ndarira ndavyibuka aba batipe nyene bace bagucana bagutera imistari bayishi nk'abandi bagenzi biwe oya yishi ni yarimo bari abatipe batatu karanye ndazi iyo bari hariyo umwe ariko arabikora nawe nyene ico gihe ndibaza niho batanguye kuza barancana bagira gusa rene ko nagiye ndakura niho nyene byaguma bimvamwo gasanga tuzana ibindi bintu twijizamwe ibindi bintu mu buzima bwacu nuvuga rero muziki rero natanguye kubifata serie indirimbo gusohora kuja muri studio muri 2018 2018 no wavuga ati bon ubu genda afashe ingingo ngiye muri studio ngira nkone umuziki nka Yaya Madiba yatanguye kera aho ha ibintu vya rap ndavuga ati imbere yuko utangura kuririmba winjira muri studio mugira twinjira ibyo wakoreye muri studio n'ingene byace bibandanya mu buzima bwawe umaze kuja gusohora umuziki ndashaka dusubira inyuma gatoya mbega uriko urabikora mwaba bastar bakunda gusubiramo ninde yaguha inspiration cyane wumva ati jewe na rap yiwanje ubu yanibaza umuntu ambaye inspiration ni kanaka so umuntu nakunda kurabirako no muririmbyi sinzi ko beshi baba bamuzi yitwa Franklin arimba gospel aba state aririmba rap arimba rap byose arabivanga gusa ico gihe nakunda indirimbo gasandi ko ndazirimba mu Kirundi gusa yo ari kayimba mu Congereza niwe novuga ko yampaye inspiration aratubwiye yuko muri ngo Franklin ni amwe inspira cyane imbere yuko twinjira muri studio twasaba yuko Yaya Madiba ndabizi yuko imbere yuko winjira muri studio warakoze repetition nico gituma natwe imbere yuko twinjira muri studio byabaye muri studio nibikurikira byose harazaba gusaba imisegonde 30 ya freestyle twumva ivyo wakoreye muri studio kandi ku ndirimbo ya mbere wakoze niyo dukeneye yuko dukubita mu freestyle ingene waririmbye ndibaza yuko byari biteye ubwoba mugabo bo arashobora urabikora rero dushaka yuko n'umunsi muri Bros activity bidukorera so ego indirimbo nakoze ndiyumva no ndaza no kubongera ntugire ikibazo nico waje gukora Christopher Shikiganza muri waje nduganza niwe mwami mu bwami ndi photocopy muri we ndi sawa kwanza nivyo kwanza ari byiza bona ariko yes okay iyo ndirimbo yitwa gute yitwa Christian Me ico gihe hacigiye kinini mugasi wanje mwayikoze muri bangahe twari benshi umva sinzi ko twagiye nka ni en group tufata ikintu tucita izina twari kumwe n'abandi baririmbyi nyene bo mu karere turavuga ati dukora ico kintu cikija kuri YouTube y'iryo zina umva iyo ndirimbo turacivuga ati iregukiye umuntu wese yaririmbyemo ni nka yamwegukiye yari 2018 mwese no mwayi mucinjira muri studio mwayikoze muri bangaye mbe mwari bashikanga witi sisi sinibuka neza ni kera sinibuka mugabo umva mwese niyo mwayi mucinjira muri studio niryo rya mbere mwayi mwinjiye novuga ko nkaje iryo bari nk'irya mbere sinzi nk'abandi indirimbo murayikoze yitwa Christian Me okay murayikoze Christian Me iraje
bo nibaza yuko uko yari imeze kose kuko yari bwa mbere yarabaryoheye cyane uko aho naringereye aho narindi nabonye iyo ndirimbo yari imeze fresh kandi abantu barayikunda gose barayikunze baranayumviriza cyane kuko wahisemo kuririmba gospel utagiye kuririmba profane nk'abandi baririmbyi tumenyereye icyo ni ikibazo cyiza cyane umuntu wese aba afise ikintu agira hitemo kubera iyo wahisemo gukora gospel apana profane wahisemo gukora gospel apana profane so ndakubwiye igituma nabihisemo cyambere papa ni pasteur hama mama ni umukozi w'Imana inspiration yomba ivuye muri family muri family umva sinaye kuja gukora umuziki papa ari umukozi w'Imana nanje yumva umwana w'umukozi w'Imana aba ari umukozi w'Imana mugura akunda umuziki akunda umuziki nta mustari arimba nka profane ushobora gukunda oya ntawe nta numwe nawe novuga ko none ko bakunda kubaga abana ba pasteur kenshi ukunda usanga ari abantu usanga abantu udufege tuntu tutuyoga baratunwa ugaca usanga bafana na ba bomare kenshi none we nufana bomare buki sha wapi gusa nkayo umustar novuga ko noba narigeze gukunda gusa no kumengo yabivuyemo no muririmbyi sinavuga ngo no umustar vyatari yitwa Swaro Swaro mukone arimbiki sha yaririmba indirimbo nyene za ni sekila niwe novuga ko nga mu Burundi bwose vraiment niwe novuga ko nari nafana nobundi ho nta wundi umustar je no wafana umustar ngo yitwa Swaro yaramwinspira sana mugabo ngo umuzikira webye je ndibaza ahari hose nzomubaza muga ntakibikora gose turakeneye kumutumira muri bros activity atubwira ico kintu umuziki nayo kora kuko urumva hariho n'abastari bamwe yinspire bamwe babikora ko umuziki kubera we arumva yuko arakenewe cyane rero bakoze umuziki urinjiye muri studio murakoze indirimbo yitwa Christine Me irakozwe irasohotse mwayikoze muri ya groupe dufate yuko mwari abantu muri abakora eglise nibaze twari tandukanye twava ahantu hatandukanye eglise atandukanye murayikoze irasohotse kandi gisohoka batubwiye ko cyari gikorwa kimeze neza cyane none mukubandanya mwabandije mukora ya muziki nyene mwari mubenyereye mukorana mwabana ukuvuga ukorana na groupe na babandi nyene cyangwa wacu uvuga ati bo aba barama inspiration ubu ngira nkorere ndanje vyiwanje ku gatwe kiwanje nka Fisto Yaya navuga ko wapi sinabandanije mvuga ngo bandanye muri ivyo bintu by'amakoalition naciye meraje nk'ubivuyemo gato mugabo gatoyi 2019 mu ntanguko ndibaza nanditse indirimbo yitwa Urabaruta ndayanditse ico gihe nafise idea yo kuyikorera muri studio kwa GM ico gihe rero tuba n'undi mutipe twabana bivanye ko yari umugenzi gose acha yumva ndiko ndakubita freestyle kidogo acha arambwira ati je numva umengo twoyiririmba avuga ati je kuyirimbana nta kibazo mugabo sinzi tuvuze ibintu by'amazina tukaje avuga ngo featuring uyu ati byo boneka ukuntu reka dufate tuhiga izina shanda higa izina twari kumwe n'umukuze wanje tuhiga izina yuko nye tubanza kugira kwira ibanze binshira inzira yo gutangura gukora bien fati dutora izina gitwa PYT so mugasi bavuga ngo twakora group PYT kiraho nyene PYT gisiguriye Promise Walker Team Promise Walker Team mu Kirundi kugira mu isezerano umva team nani group ni group murakoze team nawo mumaze gukora team nko bamaciye muja muri studio mutanga gukora ico gihe je nije nazanye indirimbo yitwa Urabaruta turayandika kuvuga yizana muri group kugira ko mugabo yesanzwe ari indirimbo yiwawe wanditse wewe yari yiwanje n'ubundi kuko niyo group nije namubwiye ati nitwo tangura ku mazina ngo uyu featuring uyu ahubwo tubagire kugire umwe wese kizobe ikintu kizokwira abantu bivanye nko kuvuga ati umuntu naragera hageze aracara umuntu agitangura bikadutangure tugire uko twari kumwe n'uwo mutipe twari ico gihe ndavuga ati indirimbo rero kugire izo abantu izoshikire kuko twe dutanga ubutumwa kugira ngo tumenyekane tanga ubutumwa kugira ushikire abantu nabo bagira ico bakiye muri bo ico gihe rero twarakoze indirimbo je campiga umwe mu baririmbyi bo muri Victoria's Team yitwa Davi
ko bobo ni nk'umuryango turanamana gose. Ni kuvuga na Davi iyo ndirimbo yarayiparticipemo. Arimwo. Chamiga n'undi mukobwa yitwa Ines, ubu novuga ni nk'umufiance wa Prophète Evra. Ico gihe ndabahiga ugire navuga ati abantu bashiramwo indirimbo izogera higeze. Turagenda kwa Trick turakora indirimbo irasohoka kandi novuga ko yaradugije idushikana handi hantu. Ico gihe camanza ndaja muri novuga kari nka konje ya music ko nari mu mwaka wa nyuma ubugoye kwiga ibiki manza ndaruhuka niho mu ntago ya 2021 nako indirimbo yitwa Vietnam 20 cyangwa 20 2020 nako indirimbo yitwa Vietnam ariko cyane mvuga ati indirimbo ugenda yikore negezwa kuyikora ndi kumwe na wa wundi twaririmba na kera okay indirimbo yitwa Vietnam mbere ko tuza muri Vietnam reka tubanze sunyuma gato muri urabaruta ikoranye na PYT uyikorana na Davi ikorana na Ines suko murakoze indirimbo yitwa urabaruta wavuze ko yakoreye kwa Trick on the beat irakogwa indirimbo irahera indirimbo aho washaka we kukigweza niho yagushikanye wewe ahubwo yaranahasumbije kuko naciye ndonka amwe mu ma connection y'aba journaliste tumenyana kubera bivanye ku iyo ndirimbo cyo genda naronka n'ama emission mu bisanzwe sije naranonde nagenda mbona bambwiye ati wowe uraririmba twumvise indirimbo yawe ku bace baduha nimero yawe tumenyana nuko sanga ahubwo ingejeje n'ahantu hari nizeye no kuvuga yuko icyo wari wayitegekanije indirimbo niho yagushikanye indirimbo none urashaka kutubwira akakupre gato yiko waririmbyemo nacitse musha umwana w'Imana bega nindeyemeye gutanga ubuzima bwiwe kugira je mbone guho kwakira ubuzima buca ego nabayicaremwe gisha umwana warugira ni wandagira fasha umutima ntiyemera ko ikirenge je kizitara hasi ngo bo hasi canke ngome hasi yabo urabaruta ingoma nziza cyane indirimbo vraiment ndumva yuko ya inspire abantu cyane nabadada baciye bakutanga kwandikira oya muri gospel ganiyo ya boa ntibiraba ngo barimbiye abantu aho barimbiye bose abantu badada bakunda ku bantu mafsetana cyane sinzi yuko nawe banze kubibona yego mugaje nawe sinavuga ngo narose ngo abakobwa abo tuzi nayi barabonye urumve barabonye mugabo yakubwiye ati bien urakoze fisto YAYA MADIBA urakoze ikigogwa cyiza kirasohotse kiramera neza urabona nayi turabona ama promo amaradio menshi arakuvuga uravuga yuko no tugira aho nyene nayi ndimbo bari bwakora waciuza mu ndirimbo yitwa Vietnam ayo tugira tuzemo ubonyene Vietnam Meve iyo ndirimbo Vietnam yumva gute je Vietnam iramabuye cyane Vietnam je sanga nze yakari igihugu none wayitsi igihugu wewe so igituma nice Vietnam so Vietnam igituma nayigize novuga ko ngerageje kugusigura gato Vietnam ni igihugu cugeze kugwana kugira intambara yari ya kabiri y'isi ico gihe yari Indochine biko bigwana na Amerika ico gihe Vietnam niyo yari aratera ikigwana na Amerika mugari kiraronka amasutye menshi bayifasha ico gihe harabaye ingwano ya Amerika twazika igihugu ca mbere ku isi umva nk'igihugu nk'ico umva ko ari nko gufyeta mugabo baragwanye kugeza aho bonyene basinya amasezerano yo guhagarika intambara numva yawe none byace bivanza ico gihe rero cyamvuga ati nko kubana b'Imana twebwe umva shetani n'umuntu akaze mu sawa tumubonye n'umuntu akaze muga twebwe tuma twiganya nk'aba Vietnam kuko ntituraba ivyo afise ahubwo tuvuga ati twebwe tuzopambana kugeza aho nyene yishikanye okay nukuvuga wewe wise Vietnam nukuvuga uri Vietnam Amerika nayo ni shetani oya nakarorero ndetse nzi yuko Amerika nayo ari shetani naho kacoba Vietnam muga mu bisanzwe boy yigiranje na Vietnam kuko radi ico gihe niyo yatsinze ariko aratwereka ko natwe abana b'Imana findofe ari tuzotsinda shetani tuzoyitsinda urumva yuko ibintu byiza yuko Vietnam iraje urumva no kuvuga ifise siguro utagendeye kuyumva umenga ni n'uzina w'ibizarre kufata indirimbo kayita izina y'igihugu mugabo umva ni siguro nziza Vietnam wavuze ko ayikoranye n'umuntu wa kera umuntu wa kera ninde yitwa Ishkaram Ishkaram umva ngo barakoranye iyo bita Vietnam
les Vietnam aba Vietnam babita gute les habitants aba Vietnam urabazi navuga ko ari VTM ni VTM okay Vietnam rero aradushiyemo gwereka Vietnam irakozwe yarakozwe irasohoka ubu navuga ko iri muri studio yaraheze ubu gusa ndacahiga ugende mvuga ati ndayitegurira akarere ahizoshikiramo songe yarashitse umwanya n'umwanya muyitegiraza kandi zo imeze neza sawa Vietnam none Vietnam niyo ndirimbo tugombe duhagarare kuko ubu uya niyo tukwizeye ko nka Fisto yaya wo muri 2021 dufati yuko 2021 ugirize kandi zo dufitiye ikintu kizima cyane bivanye niyo ndirimbo Vietnam wakoze sawa iraje yisikaramu wamwiyumviriye gute kugira ngo umushire muri iyo ndirimbo kugira ngo ikorane nawe yisikaramu turasanga ribuze n'umudesinateur mone ko yaki yaza muri muzika sangwa aririmba nawe ararimba gusa je ndamuzi gose ataranatanga ibintu byo gucapa ndamuzi nk'umuririmbyi ataratanga ibintu byo gucapa ya nukuvuga nasanze aririmba gospel yariyo n'indirimbo yafashije umugenzi we bavuga sinzi amba yitwa gute nta ibintu by'urukundo bya profane nukuvuga yuko none ko wahisemwo uri umuntu arimba gospel ukavuga ati bo je ubungira nkoya n'umuntu akora profane waharuye carrière mufitaniye cyangwa wagiye kuraba nyene uravuga ati ni hamwe nyene abana b'Imana nabo batakumira abantu kwa shetani je nane gukorana n'umuntu waririmba ni bibi si bibi naho no kwa na shetani namuhamagara yakemera gushamo vesi hari mugabo umviriza twebwe n'icyo gituma twebwe muri gandirimbo twebwe abarimbyi barinzi ma gospel dusanga yuko babagomba bakopya bible mu bisanzwe bakayishira he ahabona bayishije mu muziki ku buryo n'ujya atayisoma ashobora kuyumvira muri muziki ya mugabo rero bajya nabo barimba profane bumva yuko murinze mukorana igikorwa twasanzwe tuvuga ati n'umuziki w'Imana mu bisanzwe umuziki wa profane w'Imana kandi si wa shetani mugabo reka dufate yuko uri ahandi hantu twe tutazi dufate yuko uri muri ADS mijuru twe tutazi cyangwa ukoze mu tutazi none gute byaguhereye kugira ngo uciza gukorana n'umuntu udasanga muri carrière imwe y'umuziki no sigura uko umuntu naho yoba aririmba arimba ibintu by'urukundo iki mu bisanzwe uri uramukwega ukavuga ati ngo turirimba yemeye kuza kurimba gospel ni nkuko vuba uzokumva yakijijwe muga sinoca mvuga ngo yisharakijijwe ndamuzi gusa singaye ya sinzi kweri shingiro wasengamo mugabo warakijijwe wewe nawe usanga he okay je sengera muri truth mugabo niyo naje nyene ububanzi no iwacu chasengera muri deliverance okay no kuvuga usanga usenga ama eglise abiri nibikubye nano niko yasenga ama eglise abiri oya kuko novuga ko deliverance hariya nukuvuga yuko uri bubanza usengera kwa papa wawe pasteur hamuvuye bubanza ucuja kumucamwo ukacugenda gusengera kwa ama eglise atazi mze baba nawe ugira icyo koze ubaza aba pasteur nta kiri pasteur wao gusa novuga ko natanguye gusenga ico gihe ibujumbura deliverance nta yaririye urumva sinoca magarika gusenga ngo nokubera igica sengera mwishengero mvuga riri hafi yanje kandi hose dusenga Imana okay nukuvuga yuko usengera mwishengero muri eglise mugabo ntacyo bitwaye kuko bose musenga Imana sivyo ya uragiye urakoze indirimbo ubu tuko turaza muri carrière wawe eske umuziki uri kurawukora iyi gospel wavuze yuko uri kuratanga ijambo ry'Imana uriyumvira yuko abantu benshi umuziki washobora kubahindura bivanye n'amajambo bawayanditsemo cyane gose kuko ndazi hariho benshi rap batayakira ukuntu bavuga ngo bajye abantu kandi ugasanga benshi na ba pasteur abakozi b'Imana bakaze ngo bajye abantu ngo nababandi ngo bibana ngo style yambaye ngo si umwana w'Imana oya mu bisanzwe ico gikuru ni jambo rikurimo jambo uza gutanga kuko ntihakizwa impuzu hakizwa umutima kuko umutima niwo wa mbere wo kugira je novuga ati n'abantu je novuga ati mu rurimi ngo guponda je no ponda nk'abantu bavuga ngo kwambara ngo skinning ngo ibiki ngo kwambara ibutura ngo ariko birabujijwe bibiri irabivuga yuko umuntu ashobora umuntu atera kwambara ko yige bimukwiriye kandi tuje tugaruka tubireke basi Bibiliya tuyireke twinjire muri culture y'iwacu ya dusanga tubizi ko abantu bo ku ma eglise
utegeza kuba wambaye neza wikwije yantu ushobora kumbwira ko wambaye ipantaro itabutse cyangwa ibutura ibiki n'ibiki ugiye muri eglise ugiye gusenga bo ifo yuko bo ubu umuntu w'indero bazi gituma bigenda babigira no kugira basi umuntu yinjira muri eglise afise indero none wambaye impuzu itabutse bisanzwe izideshire n'ibindi novuga ko ga brother ibutura nje sinabishigikiye mugabo novuga ko impuzu hari gihe usanga none uzi gute ko nosimba ikinogo ngiye gusenga ikacitabuka kwivi no ico nigikunda ico nico gikunda kwitwaza byinshi mugabo jewe sinze novuga ko gikuru tuzoze turacunga imitima yacu kandi cyane turaba ko ivyo turimo bimeze neza nawe uvuga ati ngo no uzokwambara ipantaro ya categekanijwe imwe igenda irakura mu barabara neza cyane none nukuvuga utari umuntu uvuga ati mugabo ukaba ukora ibindi vyaha none nka journaliste ngaha meme novuga ko yambaye deshire umva n'umwana wa shetani ngaha bo Jesse nawe wambaye ibutura brother sindavuze je nambaye ibutura kuko je ndi mu kazi kiwanje sindi muri eglise ariko je kandi en plus je nsangwe ndirimba rap ndimunaza ko rap ziwanje nimuraza wumva muri 2029 ndasohoye indirimbo umva gato ya me freestyle kandi oya mani freestyle kwibona neje tuzaturi kumwe mwijoro turantenda bakubite freestyle yiwanje biraje rero cameraman ndibaza wabonye ko umuntu ariko batumanira niyo je nagwaye freestyle show izobera bo kasi ndatora mugabo ndipfuza yuko show yoba nshaka jenzo ikora cyane mbwa ni ibintu biriko biraza vuba cyane mwebwe nanye muhambona yuko meze nico bitevye ko rero umwe wese nikite yuwe ukavyumvamo uko yo kwambara n'ibindi nico gituma twakagamba rero mbere yuko turangiza twagutumiye Fisto YAYA MADIBA gospel rapper urashaka kuduha rero aka freestyle benshi bakeneye ku ndirimbo bita Vietnam indirimbo shashi giye gusohoka gato yigusa imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu mugabo bo bagende bakumvise bavuga ati ya cya kiganiro burya cyangwa wa mustari wacu indirimbo agiye tuzanire izo indirimbo imeze ukubuye yego gusa ukeneye kuzompombye mugana yene kibazo ubwo nivyo bizotumuduga oya naco gusa naho noduga mugaye jambo rigashika kure ni sawa yeah goss vuge boss bones bazimani vyumva muri gaba jedi cool goss fisman kora harukundu ngo bikora bigatuma no guheba team to bikunda pore ndabuko bikora wirova ntundeke no hagwa commando I'm soldier boy sniper wija mbo yesu ubaruta boss mu rugamba ndazo basumva gose yes from Vietnam boy indirimbo kweli too much meveye uvimba ngo ni fresh n'ugwego oya si n'ugwego ugwego ragwana ugwego muri Yesu ugwego wo muri Yesu ya twari kumanya na Fisto YAYA MADIBA wakoze cyane kuza kwitaba muri Bros Activity tibaze yuko n'undi munsi uzotuzanira Vietnam tuyisoye kuyumbiza muri Bros Activity kabisa ndi play kandi namwe mwakoze kudutumira kuko mwagize ikintu ciza kuko novuga ko nimwe dukeneye bo kuduza tara y'abana bo Burundi ibarimwo kandi navuga ko mani bayizagire cyane Fisto YAYA MADIBA no twari kumwe muri Bros Activity twari kumwe nani kandi na Merveille wakoze cyane nubwo wabonye wabaye calme cyane sinzi cyane yagutinya umustar watinya umustar wakoze kumutiye abisadurira ndegeza kwirobeka n'umusi wa mbere abisadurira mwishenge muri Bros Activity wakoze cyane yo kwitaba uzo nundi musi ndibaza yuko tuzobatori kumwe cyane 5 kuri 5 mwakoze cyane ndabakunda cyane mwese yes aradukunda cyane muri Bros Activity ndababwira yuko mwogira subscribe cyangwa s'abone Fisto YAYA akakanwa kadufasha wewe subscribe abwira abafana ba Bros Activity cyangwa abakunzi ba Cool Bros TV bagire subscribe so abakunzi ba Cool Bros TV bogira subscribe kuri chaîne ya YouTube yabo cyangwa bagira subscribe byose birakunda yago subscribe cyangwa subscribe cyangwa s'abone uko bishaka wewe hamugire partage ugira abandi bashoboye kuyiraba kuri micro yari Alain Derrick iradukunda afatanyije na Merveille Condimana inyuma ya kamera kumwe na Franck-Bruce